niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Uwo n'umurisho witwa Kanyamusara ntubura n'umunsi n'umwe nuwo guhimbaza kuri na Hazimana yabasogokuru ugasanga agaterekere gusa ngo nibo baye bambere mana nzi urakarambura akagwira karakongoma. Ubu rero Saidi ego murakoze cyane urakaramba. hama nagira mbanze ndabashimire kuri kano kigoro no kuduha umwanya. Nagomba kubaza twe nande ushimira? Ubwa mbere na mbere mbanza gushimira wewe urakoze, hama nkashimira n'abandi bitavye ikiganiro kuko burya ukuntu kwitanga sinzi ukuntu bivuga kuko burya guheba umwanya ugaheba ivyo wari urimwo ugatanga ikiganiro nk'uku ni ibintu byo gushima cane. Hama jewe nitwa Saidi Albert Niyonzima nkaba mvuka mu gisagara ca Bujumbura ariko muri uno mwanya ndi mu gisagara ca Cape Town muri Afrika y'Epfo. Hama inkomoko y'abasogokuruza ni muri komine Giheta ahantu bita mu Gihehe mu Dukwaro, ariko sindahazi neza ndahumva. Hama nagira mbaze wewe Patrice Ntafatiro ko isi igeze iriko iratera imbere cyane mu bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi, muriko mukora iki mu gushira ikirundi ku buhinga bwa none, novuga nka Google, kuko urabona ubu turafise abana benshi b'abarundi bavukiye hanze y'igihugu bagerageza gushira indimi z'ibihugu barimwo bakazicisha muri Google barondera ururimi rw'ikirundi kugira ngo barumenye, ariko ugiye kuri Google ikirundi ntaco ubona ikinyarwanda n'igiswahili. None bizogenda gute kugira ngo ururimi rwacu rushika aho hantu kugira ngo abana bavukiye hanze mbere n'abagiye hanze kera ikirundi bacibagiye babashe kukimenya kugitahura cane kuko si bose bagukurikirana. Murakoze cane. Aho rero wewe Saidi Albert Niyonzima ndagushimiye cane, urakaramba urakagura agahora ku ngoma. Murakoze cane mwana wa mama. Wewe rero umeze nka wa mupatiri abona abakristo baje mu misa akababwira ngo ntimugisenga, banza usenge Allahu akbar umushimire kubona n'ibintu biriko biraba ndiko ndabikura kandi ntahembwa ari uburyo nikorako, banza ushimire Imana kubona n'ibintu bishitseko. Je cyo no kumenyesha coco nibaza ko ubuyazi ya Akademi Rundi izobikora, ndibaza ko izobikora kizogerageza igashira ururimi kuri Google, ariko jewe ico no kwemerera je kuri wanje ka muntu asanzwe nzokwifashisha mwebwe nyene muntize uburyo, muntize $10, muntize 20, tugire gute turabe ko dushaka kuronka dukeyi, hanyuma twe dushireho ivyo twibaza ko ari Kirundi kuri Google. Ikintu cy'ingene nkora nguko uroroye ko leta ikora ibintu kandi uri leta ari uzororera imyaka myinshi. Uzubaza umuntu twanse ngiyumva umere wavuze tuti none ko twama tuvuga ngo ibintu ntibirakorwa ngo n'ibintu ntibirakorwa ngo ntibirakorwa, abuno nye twe turakora turatanga gukora. Urabona aho tugeze imyaka 5 yonyine, urabona aho tugeze. Ndabwiye ko mu myaka 5 yindi tuzoba tugeze kure, ikirundi kizoba gishitse ahantu wewe uzotangara mu 2026 tuzobazompinyuza. Jewe navuze nti jewe n'ubu ndavuga ibintu abantu bakatwenga, ururimi rw'Uburundi rw'ikirundi ruzosumba zirya ndimi zose baraziriko ziriruka zirya zigenda ni nk'agakwavu n'igifugwe nyambari igifugwe kigenda buke zirya ndimi mubona zamaze gushika kuri Google n'agakwavu kashagashika. Mugabo twe tuzoshika neza.
igituma ndakikwereka ubwatuzo bw'ikinyarwanda bwatowe n'umurundi bariko baravugira ikinyarwanda ntigisumba ikirundi leta bakubwiye inama nshikiranganje ni leta kubera leta no kuvuga leta mu kirundi ni inama nshikiranganje mu Rwanda yitwa guverinoma niwe genda mu Rwanda ukandonkera izina ya inama nshikiranganje mu Rwanda uzocuca agenda kugurira ibiyeri we ntunwe ibiyeri ugenda guhakana wewe niwe genda mu Rwanda ugasanga bakubwiye bati ijya ni imodoka uzosanga yita car muga twe tuyita imodoka rero ntabwo bita ngo ni imodoka twe turaviza abamodoka baje abantu batwara umwami bitwa abamodoka abazungu bataranaza baje abantu bitwa abamodoka kugendera ku mbarama ni ku modoka Eliana nabagwa ni imbarama ya nyuma bagiye rimwe kabiri Tiagire Sogoko bagiye neza cyane bajyagana neza barahindukiye bagumye ko bazi guhindukira gushika ku mwisho yo barashika yavuye yaye baracyarika bafinye hajya abantu bari gushaka kureba bari gushika twe turiviye amajambo yacu ingenda kwereke shingiro n'umutumba guso ugiye mu Rwanda ukababaza uti bakubwira ngo amaganga bakubwira ngo amaganga urumva amaganga bigeraho nyene twemwe turavise amasobe gusoba nako ntunsobeko soba hariya twe turabivize ibyo mugabo bo bafise amaganga tonyene gusa urantegera rugera ururimi ni ururimi rukene mugabo kubera ko ruzi ko ari rukene bakaca batababiza ubu rero twe nitwamara kubishyira ahabona neza tukabyerekana neza baca batahagwira kudama jewe sinzi ko we wumva igifaransa navuze nti bajya abanyabuhonga barasumba abafaransa bavuga ngo char ni yari karumu karo na char ariko abanyabuhonga bavuga ngo sar baca neza na neza igifaransa kizohava gishika ku ijambo gitwa ngo sar akuvuga char bavuge sar abanyabuhonga baramaze kugitanga ko abafaransa twe rurimi rw'uburundi ruri imbere rwose nicyo gituma mu Rwanda bumva ngo umwari twe nta muntu akivuga umwari ibyo twabirenze kera iryo jambo umwari risigaye mu kwarika gusa no kwarama gusa rero ntabwo utari zo rufite ururimi rwiza horoheka abandi bantu nta fatiro babiri uzobona ingene twebwe abantu bose badusonera hajya ubona batwiza ngo dutambe ngo tumeze gutya nukubera babona bati twe turagowe aba bantu niba bafise ingoma nziza bavuga neza bafise ururimi rwiza bose bataba badusumba hose nuko nico babigirira ngoma ndakwereke njampera heza wewe ico gihugu bamwo leta yo muri Afrika y'Epfo iratera Lesotho n'umuzi numwe Lesotho kereka aho Lesotho kaje kari agati baragitera n'umuzi numwe ico gihugu bamwo kiratera Mozambique n'umuzi numwe kubera ico gihugu kirasumba Lesotho kirasumba Swaziland kirasumba Mozambique baje abantu baza bafise agakoko kamwe baza n'umuheto bazi ko tubaruta umuntu ruta ntumuvugisha cyane narimo mugo umuntu nyene umuntu agomba kwereka ko mengo aratanguye kumera ubwanwa aratanguye gukomera mwaza gukubita ingumbu imwe akasha yiruka ivyo mvuga nk'ubu wavyumvise navyumvise haji Burundi ni hanga wewe inumire gusa kandi Imana niya ntiza amagara niya bishaka bizobone urabone undiko ndakuraba uzobibona gutya nyene amaso icyo bibonesha amaso mpakanya gusa Imana nayo ibiheza gihe urakoze bakaraba komera nkeza abahizi Urakoze cyane hanyuma nanje nitwa Nkezabahizi Theophile mvuka mu ntara ya Karusi n'ubu tuvugana niho sanzwe ndi umuforoma nkora kuri hôpital du Cinquantenaire nanje nta menshi mfise ni ugukenguruka ubwa mbere kuri uyu mwanya wigoye ugafata kugira ngo twibukanye iyi myaka 5 ihaciye kino kiganiro gitanguye nanje aho mperereye
ngerageje kuvuga kuko nagiye ndabona ikiganiro canke uko abacumviriza bacakira bose baragishima cyane kuko iyo turiko twumviriza uko muvuga ikirundi uko uvuga ikirundi hari amajambo menshi umuntu asanga yasa nayo ariko aribagirwa nk'iyo bishitse umuntu akarivuga ukaza gusanga benshi baratangaye kandi ari kirundi. Rero ni ukuvuga abenshi barakenguruka cyane akigoro kawe kandi na jewe nyene ubwanje ndimo. Ikintu naco nomera nk'ugusaba nibijanye n'imico kama y'abarundi. Jewe mfise imyaka mike kuko mfise imyaka 27 ngira mpize 28 ariko kuva nkiri muto nagenda numva uko abasokuru vyashitse baragwanya abazungu harimo rumariza bakoresheje umuheto n'ibindi bikoresho kama. Ariko ngerageje kuraba nko kugera muri kino gihe nk'abana bariko baravuka guhera nko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2000 kuduga, hariho ibintu vyinshi abasokuru bakoresheje mu kurwanya abazungu usanga badashoboye kumenya. Nk'akarorero iyo uvuze nk'umwami, umwana yavutse mu 2006 aratangara cyane kuko ntawazi. Uvuze icumu ry'ingobe usanga ntiyumva ico uvuze. Rero nkabasaba ko nivyaba bishoboka uzotunganye ikiganiro kijanye nuko abasokuru bivunye umwansi, mushiremo n'ivyo bakoresheje, zoba vyiza cyane bikadufasha. Kandi ikindi naco nk'uko wabivuze, leta y'u Burundi dusanzwe tubayemo yoraba igahimiriza ku bijanye n'intambo z'ikirundi nk'uko wavuze, bamwe bose bakamenya ibijanye n'intara kama y'iwabo. Nukuri nk'uyu munsi ngerageje gutanga akarorero, aho nari natemberereye uyu munsi nabonye intore ivuka muri komine ya Giteranyi mu ntara ya Muyinga yiyeretse ahantu yari iri kwidefire, ndumva mpimbawe cyane. Rero vyoba vyiza ko leta yobibona nk'uko wabivuze, iyo habaye ayo mahiganwa canke ibindi bintu bakabanza bakaraba ati aba bantu ko arabo mu ntara kama iyi, nimba baje guhiganwa mu ngoma atari iziwabo bakaza kubikorera ukwabo. Nico nashaka gusa n'uterereye. Murakoze cyane, uragateba gutanga natwe dutewe guturikisha. Ndaryohewe cyane, nawe uragateba gutanga ntebe guturikisha. Aho rero nukuri ibyo uvuga nivyo, jewe ndiko ndavuga ibintu ndatwagwa. Nihaba hariho igihugu n'ubu mukama co higwa kibonye Burundi bufuditse n'Ubudagi. Ubudagi hajya twarabumereye nabi, twarabwatsa agateka, ukuvuga bwasigaye buri gusa. Iyumvire inkoho yarari abafaransa babafashe mu minsi 49, Ubufaransa bwari bwafashwe mugu Burundi byaranze imyaka ndwi. Inkoho barahindura bazana iyindi, iyo nayo birabura. Yoyo rero yoyo ntuze Autriche na ntuze nande bo babakize nyambara amasaha makeya ariyo bahejeje mugu Burundi byaranze. Gushikaho abazungu benda guza kubesha bagaca ku bapasitori n'abapatiri bakaza kubesha umwami. Haje rero abadagi baradufitiye akadirya. Nico kimwe rero n'ico gihugu ubona naco twakinaniye nyuma kigerageza ngo kirabe ko bwa bundi abarundi babihebye. Nico gituma abadagi ikintu cambe na mbere baciye bafata igisota c'u Burundi, abadasigana b'u Burundi, abadasigana ngomba kuvuga abasora, ngomba kuvuga abadasigana babandi bamwe batwicira abavyeyi, ngomba kuvuga abadasigana abasoda b'abarundi. Bobo rero
barazi kurwana, barazi imiheto, barazi iki, barazi bace bamara bose ico gisoda bace bakiheza cose baca barabirukana. Nico gituma usanga abahondogo imuyinga, usanga abayanzi imwaro, ugasanga oya twabamana turi ahantu hamwe kuri bakeya, twari abantu bakeya, twari abantu basanzwe atani ico bamaze. Urumva ugasanga nk'ubu nk'abambazi ukabasanga hehe na hehe, kubera basanga hari nk'umusoda w'umukambazi akomeye, bakaja bamutandukanya n'abandi, bakaja bamutwara mu Cibitoke, agashika Karongorerayo, bakaja babakambazi babaye mu Cibitoke, ugasanga abahinda bari mu Cankuzo. Ntibikunda nta bahinda bari mu Cankuzo, ntushaka kubasangayo. Niko byagiye biragenda. Rero turakwiye kugaruka ku buryo, kandi bariho abarundi bashoboye kuja hamwe, barashobora gusubira kuronka ubuhinga, bakaronka ubuhinga nka burya bari bafise, bagacura imiheto yabo, bagacura imyampi yabo, bagacura imihoho yabo. Gutanga imihoho no kuvuga gufata umuheto uti ndawuguhaye je ndatsinzwe. Ivyo ndabivuga rero kwivuna abanzi, ivyo bizoshika rorera. Burya amayira abiri yananiye imfyisi, reka duhere ku kintu kimwe, tugende bukebuke, tugende bukebuke. Hari ikiganiro ndi mu kugira nsaba leta y'u Burundi yuko jewe mburiyo nkwigwa bajya abantu baguruka mbonye ngo babafashe, ngo umuntu yakorotse, ngo yakorokeye ahantu bakaja mupfunga. None ko badafunga umuntu ikinga rimukubise hasi. Nibwo buryo bugenda. Ni kubera iki leta itokifata abo bantu baguruka ati ngwa hano mwebwe amafaranga yo kurya ngaya mwebwe kora gushika twege mu Burundi twonge kuguruka twacu. Nibereye Bujumbura nje nicomoke mu Cankuzo mwisa mu minota 15 mbeshitse. Umuntu yibereye mu yinga yinywera utuyoga aje yigira mu Rumonge mu masegonda 10. Kubera iki? Ngo baragonganye mu kirere. Naye bagonganye mu kirere. Niyo amakinga yose agonganye Bujumbura, abapolisi baca ba. Umuntu wese ahuye n'undi akamugonga umutwe bakaca bagwa. Leta icizamwo. Ahubwo abantu nibo bafate bababwire bati mwebwe ngo hano mwe muri abahinga gose mwebwe, hanyuma ubwo buhinga bwanyu buje hamwe, hanyuma bakore ko turongere tuguruka. Abaje abantu baguruka mu Burundi barashoboye ikintu cananiye abazungu, bacita mu gifaransa retretissement de l'espace. Barafata ahantu hari nk'uku bakaje ahantu hatoye, nico cabananiye kubera abazungu baramenya ahantu hari iyindi isi, baramenya ahandi hantu hari isi, hashaka kuba hariho n'amazi, hashaka kuba hariho n'abandi bantu. Mugabo gushikayo nta muntu umwe azofashitseyo. Abazungu rero bofatikanye n'abarundi bazoca bajayo kubera barazi ingene bazoca bagira retretissement de l'espace. Ibyo nzo bisigura. Rero nkakugira rero intore mu giterane. Abantu mu giterane batamba neza. Ugasanga abantu b'igitega binyabututsi kwa wa muntu, ugasanga abantu bo mwishatanya baje bavyiga, agiye gufudira mbabarire muri ico Giswahili, agiye gufudira abantu bo mu giterane. Bibaho na rimwe. Kuko uwo muntu je wongisha intore sinzopfa ntamvye nk'uwo muntu wabonye. Mugabo ugasanga kubera ntafatira iki baramuzi ngo ni wabaye wa mbere. Jewe barangiza wa mbere Bujumbura age namamuvuga ko sijya leta. Rero bigize wa mbere mu mazina. Haguma basupari bagana kandi imwa hako ari baje mu Budagi. Je nari wa gatanu batiwe nafate ni wicuba wa mbere mu Budagi. Ndese shaka kugenda mu Budagi jewe ndenganije kasupari bagana kandi. Ndasiba. Bace bamugiye kumukobwa. Niwe agiye kwivuga amazina mu bihumbi 200. Urumva rero nivyo ndiko ndakubwira. Aho rero je nkakubwira nti hariho ibintu byaraye bimaramaje, genera maramaje. Umuhungu wo mwirango yitwa Rojanti Ndayishimiye yahaye intahe umuntu amusubiriye mu Barundi bishwi, ayimuha nk'ikintu bita adubema mu Bufaransa, ingene baduba umuntu bamushirako inkota, niko yamugiriye. Nagomba manze ndaguhezagire kugira ngo hari ikiganiro nzogira niyo bari karankurikirana, hari ikiganiro nzogira kandi ntizomworohera, ntibizomworohera, oya ntibizomworohera kabisa. Ndamubwiye abarabimenya ikiganiro ndiko ndagitegura, nzokubitaho ndazi mu cico, nzokubita mu cico. Iyumvira umuntu aserukira Abarundi bishwi akaza gutanga intahe agira gutya. Mwe murabona umuntu baha intahe gute? Muramubona mwebwe? Abarundi baramaze gushikijana n'Abarundi babiri babinsavye ngo ndabikore, nzokubita mu cico. Jewe simpusha. Rero urantunga burane, ndashaka kuba ntabyishiye neza ibyo uvuga, mugabo jewe nzogerageza, ndazi ko ari abatama biwacu bagisigaye. Hanyuma ninaja mu Burundi mu minsi iri imbere ndi mukuza, ndabe ingene no bakoranya, hanyuma turabe ingene bombira bati burya bamenye ubutare guta,
babigenza gutya bakabigenza kugira ngo baronke uruhindu igihugu cy'u Burundi kidashaka gucura n'uruhindu je mu 60 na kangahe 70 iwacu nabona baracu bagafata ibivu sinze babikura bakabishusha bagakuramwo ubutare mugubu babarira ukurikira nkeka Jean Claude ukurikira mbabarira nkeka sinavuze ibyo ushaka mugabo nuko nyene babakunze nyisho ego mwari